jewe narabuze umwana agira 4. Uwo mwana hari kwa Mungu yari yagiye gusenga, agiye gusenga uwo mwana yavuye muhira dusezeranye hafi ya ozone diplomatique. Imvura iciragwa, ngo imvura iguye yajabutse ava haruguru y'ibarabara atambuka agenda kugama. Hanyuma ntiyabona imodoka yari kwiraza yegereye kuri bordure yaho yagomba kujabuka rya barabara rigira 2. Egome kugira jabukire muri rya mihana yo muri quartier 4. Egome twebwe ntavyo twaciye dushoka tumenya, baza kuhashika rero basanga uwo mwana yamaze gucikana. Yari yamaze gucikana. Egome urumva bakimubonye ntiyacikana acikane kwa muganga. Batubwira ko yadendukiye kwa muganga. Ego aragenda araryama. Iryo joro bari baraye bafashe gahunda kuja kurondera impuzu bazokwambara kuri enterrement. Enterrement yari prévu lundi. Hanyuma umwana iryo joro nyene ryo kwa 4 buca ari kwa 5 nijoro ry'itariki 11 z'ukwa 12 rishira itariki 12. Iryo joro ntawuzi ngo yavyutse isaha izi n'izi, ntawuzi ngo yagiye yambaye uku. Ku vy'ukuri ntivyoroshe, ntivyoroshe, ni ibintu vy'umubabaro cane gose, n'agahinda mu mutima. Ni hahandi nyene mbo twaramenye Imana. Egome buriya amajambo y'Imana araremesha umuntu, arahumuriza. Mama, amakuru yanyu mumerewe gute? Bimeze gute muri uyu mwanya? Sinovuga ko ari neza cane. Egome kuko mpitiye mu bihe bitoroshe, ibihe bidasanzwe, ibihe vy'ivyago bikomeye cane mu muryango. Ego dusa nkaho umengo twarahungabanye mu mitima. Ego turagira umubabaro cane, umubabaro watugeze ahantu hadasanzwe. Mama karibu kandi ariko twashaka mwibwire abantu basanzwe batabazi, kuko ni benshi basanzwe batabazi mugaba dukurikirana muri bande kugira ngo tuyage babazi. Jewe ku mazina yanje nitwa Kanyange Jacqueline, nkaba ndi umuvyeyi yubatse, narubatse nk'abandi. Ndavyara abana 5. Umukobwa niwe mfura, yakurikirwa n'abahungu 4. Egome mugabo ubu ndi umupfakazi. Ego nkaba nahora nkora mw'ishirahamwe ryitwa Mutuelle de la Fonction Publique. Ariko guhera muri uku kwezi kwa mbere naringiye mu kiringo co gukukuruka. Ego umwidondoro wanje mba mu Kamenge, quartier Teza, kwibarabara rya 11 inomero 36. Mama musanze mwapfakaye ryari vyagenze gute? Abakunzi ba Media of People benshi ndibaza bashobora kwibaza ibibazo byinshi. Vyagenze gute? Je napfakaye mu bihumbi 2017 hari mu kwezi kwa 4 tariki 16. Hari ku munsi w'Imana, umunsi mukuru wa Pasika. Hari kuri Pasika. Ariko nari maze igihe ngwaje umufasha wanje, yaramaze nk'ikiringo c'imyaka ishika kuri 5 yagwaye asinzikaye. Egome umugongo
Ego agera ahantu bitagikunda ko ashobora gutambuka. Ego kagendera muri chaise roulante. Ego. Ego mama, ntivyoroshe kurera abana naho bari bakuze, ariko burya nk'umupfakazi vyama bigoye canke nk'umuntu yahora afashanya n'uyundi mu gihe atagihari, vyoba vyarabagoye na cane cane ko imishahara ya leta igoye, vyagenze gute? Sinovuga ko vyanyoroheye cane kuko abana 5 si bake ku gatwe k'umuntu umwe. Ego muri ubwo buzima bwo gupfakara napfakaye nsanzwe ndi mu mazu yo gukotesha, ariko hagati aho mufasha yatanguye kugwara. Twari tumaze nk'amezi nk'umwaka turiko turubaka inzu mu Kamenge, inzu y'umuryango. Hanyuma muri ico kiringo nyene yaragwaye, ibintu bica biramera nk'ibihagaze. Tubanza kuja mu vyo kumukurikirana, dukurikirana amagara yiwe. Ego kugeza aho vyageze igihe arataha. Yatashe nkiri muri ayo mazu, mu nzu y'abandi. Hanyuma mugabo hagati aho novuga yuko muri ubwo buzima bitoroshe cane. Ego vyagiye birangora, ariko Imana nayo nico ikora. Imana iratabara, yagiye iranjabutsa muri ico kiringo. Ego nkagenda mbona hariho abantu bamwe b'inshuti babimfashamwo, kuko abo bana uko bari 5, 3 b'imbere, hariho 2 bari bahejeje ama école secondaire, bategerezwa kuja muri université. Rero hariho abagiye muri privé, rero ntivyoroshe kubarihira amashure, ko muri université bisaba bwinshi. Hanyuma mugabo nagiye mbona hariho ababifashamo bo mu baryango. Ego. Mama, abakunzi ba Made of People bahava bibaza ko intahe yanyu ijanye n'ivyuko musanzwe mwarapfakaye, ariko kandi niyo bija. Ibi bihe muriko muracamo, murashobora kubwira abantu neza intahe yanyu nibiki ibi bihe bibaje muriko muracamo vyatumye muza gukora n'ikiganiro ngaha kuri televiziyo, kubera benshi bashobora kudatahura? Icatumye nza ngaha kuri iyi mboneshakure yanyu kwari kurangisha. Ego ibihe bigoye duhitiyemo vy'ivyago. Novuga ko hari mu kwezi kuheze kurangiza uwo mwaka w'ibihumbi 2012. Mu kwezi kwa 12 hari ku itariki 7. Jewe narabuze umwana agira 4. Uwo mwana hari kwa Mungu, yari yagiye gusenga. Agiye gusenga, uwo mwana yavuye muhira dusezeranye. Yari umwana asanzwe atekanye, umwana ameze neza. Uwo mwana yavuye muhira asezeye, ambwira ngo mama ndagiye. Kubera turi mu bihe bishika bijanye n'uburyo bwo kwiyunguruza bigorana, ndamubaza ntugiye gusengera hehe? Ku bisanzwe twebwe dusanzwe dusengera kuri Eglise Vivante de Jabe. Umwana ico gihe arambarira ko agiye gusengera kuri GGC. Yariko yitabayo igikorane bari bafise ngo kidasanzwe. Vyaracamwo yarahakunda kuri iryo shengero. Uwo munsi rero ambwira ngo niyagiye gusengera. Ambwiye ko ari yagiye,
hari mu gatondo ka saa 2 zibura 20. Uwo mwana ndamubwira nti tora amahera ya bus mu kabati. Agiye gutora aca yitorera inoti y'500. Ndamubwira nti ayo mahera arakujana kugarukana. Arambwira ngo ya mama ngo ni hafi ngo je ndataha n'amaguru. Yari umuhungu. Hanyuma ndamubwira nti nayo 500 ntakwiye. Udafise inoti y'ijana ntushobora kurira bus. Turamera nk'abaharira. Ico gihe twavugana jewe mpagaze muri douche ndiko ndibrosa. Nawe ari mu muryango winjira muri chambre wanje. Jewe umuryango wari wuguruye. Hanyuma rero hagati aho numva ijwi mu mutima rimbwira riti va muri douche n'ingoga ugenda utora amahera uyamuhe mu ntoki. Numva umengo nogenda kuyatora nkayamuvyigitiza ku nguvu mu ntoki. Ariko nsohotse ndiko ndoza brosada n'ingoga, nsohotse nkubise intambuko mva muri douche, numva mu mutima ijwi rirambujije. Rirambuza, iryo jwi rimbujije ngwana naryo. Ntikubera iki? Muri kubera into yatora ndayamuhe ku nguvu. Hanyuma rero jewe iryo jwi ntangura kurezona igituma. Nsubiza amaso inyuma. Toute la semaine naje nasa n'ukurikirana abana cane. Ndabona ko iyo semaine ntigeze ndamubona aja mu gasport. Ubundi yari umwana yahejeje ishure. Comme arafise niveau A1, yarafise niveau A1. Hanyuma yari muhira, nta kazi yari bwaronke. Ariko yahora yamaja mu maformation y'icongereza, nivyo yarimo. Rero ndabona ko ntigeze ndamubona asohoka aja muri sport. Ndavuga nti kumbure akeneye gutaha n'amaguru, atahe nonora amaguru. Umwana rero kubera ico ca ndareka. Ndetse uwo mwana ubwo atwara ayo mahera 500 aca baragiye. Yego rero ciye mvuze mu majambo make yaratashe. Atashe avuye gusenga, ngira sinzi isaha basohokera muri GGC, ariko yasohotse muri ajya amasaha ngira yo mu mamidi yo barenga gatonyi. Hama ageze kuri iryo barabara rye kwa Bucomi avenue hafi ya ozone diplomatique. Imvura iciragwa, ngo imvura iguye yajabutse ava haruguru y'ibarabara atambuka agenda kugama. Hanyuma ntiyabona imodoka yari kwiraza yegereye kuri bordure yaho yagomba kujabuka rya barabara rigira kabiri. Egome kugira jabukire muri rya mihana yo muri quartier 4 hafi ya zone diplomatique. Hanyuma umwana baca baramugonga, caragongwa n'imodoka. Egome twebwe ntavyo twaciye dushoka tumenya. Abari hafi kugira bashobore kumutabariza ni igipolisi. Ngo hoba hariho umupolisi yari ngaho hafi yugamye, yaciye aza kumutabariza. Mu kumutabariza babanje kumujana kwa muganga kuri hopital militaire. Hanyuma aca afata ico yashoboye gutora. Yatoye carte d'identité yiwe, kuko telefone yiwe yarayitoye asanga carte sim yamenetse. Asanga carte sim yamenetse ni telefone yamenetse. Hanyuma aca akoresha identité yiwe arayifotora, aca arapublia ku ma réseaux sociaux. Muca murabibona. Ababibonye ubwa mbere babimenyesha umwana mukuru
mukuru mushiki wiwe imfura. Iyo mfura rero ico gihe yari yaragwaye ari mu bitaro kuri Nouvelle Polycebe Cité 2 niyo yaragwariye. Yari amaze iminsi ari mu bitaro egome. Hanyuma niwe yatanguye kubimenya abibwiwe n'umuntu amuterefonye. Uwo muntu amuterefonye nawe yarahejeje kubimenyeshwa n'umuntu ari mu Bufaransa, abonye kuri réseaux sociaux iyo identité, aca ararukonesa uwo mwana, amumenye aca aravuga ati uyu mwana atavukana na naka, nimurondere naka. Ego aca baramurondera basanga ari mu bitaro, niwe yatanguye kubimenya. Hama nawe arandondera ku telefone ntiyantora. Telefone yanje yari kuri charge muri chambre. Uwo munsi je sinari nagiye gusenga kuko nari numva ntameze neza mu mubiri. Ego nari muhira numva ntameze neza mu magara. Ego me hanyuma jewe telefone yari muri chambre, ndi muri salon. Hanyuma barandondera barambura. Niho rero uwo mwana wewe yaca asaba uruhusha kwa muganga arasohoka. Yatelefonye n'undi muntu w'inshuti gutora, yatoye musaza wiwe, umwana agira gatatu uri imbere y'uwo yitavye Imana. We yari kuri yari hajya kuri Mutanga Nord ku kibuga, yagiye gukinira ekipe imwe y'abantu bahurikiye hamwe muri basket. Aca aramutelefona bahurira kuri Hôpital Militaire. Yego baza kuhashika rero basanga uwo mwana yamaze gucikana. Yari yamaze gucikana. Yego urumva bakimugonga ntiyaciye acikana. Batubwira ko yadendukiye kwa muganga. Yego urumva yarababaye gose acacikanira kwa muganga. Ko biri kose je nshoboye kuboneka, nagiye kuboneka ngira haciye amasaha 2. Umwana twasanze ku vy'ukuri umuravye ku mubiri umwana nta kiguma yari afise cyotuma uvuga ngo yavuye aravirirana cane ku buryo akama amaraso. Oya, yari yameze nk'ukoboka ngaha gatonyi, arakoboka. Hanyuma umugabo insiguro muganga yahaye umwana mukuru wiwe yamusiguriye ko yababaye mwene ngaha kw'izosi. Aha hariho ahantu muganga yashoboye kubona ko hababaye, ngira ngo izosi ryashobora kuba ryavunitse. Hanyuma aramubwira ati nubwo yobayeho uyu mwana, ati ubuzima bwiwe bwose yohavuye aba pararize. Ego yohavuye acaba pararize, ati ntiyobaye muzima. Ati nugushima ivyabaye uko vyabaye kose n'ubugombe bw'Imana. Ego ubu urabuze umwana mu kwezi kw'icumi umva wahageze haheze amasaha 2. ni nk'amasaha 2 kuko hari hafi saa 10 canke yari saa 9 zirenga cane. Ego iyo bari saa 10 ibura. Ego mama, iyi nkuru irababaje ariko kandi ntitworeka kugira ivyo tubaza. Ubunye inyuma yo kubura umwana, kubura umugabo, ubu naho uje kurangisha wewe ntiyapfuye. Nawe abantu baba bashaka kumenya nk'abakunzi ba Media of People n'abandi bantu batandukanye, nawe uyu mwana vyagenze gute?
ubu mwikeka ko ibintu vyoba vyagenze gute canke amakuru ya nyuma mufise ameze gute? Ni umwana wanje agira gatanu mu bana banje. mbona Ni umuhererezi. Ni umuhererezi yitwa Netazirwe Ricky Brel. Yari afise imyaka 23. Uwo mwana urumva ko imyaka 23 si mike. Yarakuze. Uwo mwana mu bisanzwe ni umwana yarasanzwe atekereza, akunda Imana, akunda gusenga, yakunda gusoma ijambo ry'Imana. Ni umwana muhuye mutashobora kuyaga amajambo ashika 3, 4 atarakubwira ijambo ry'Imana. Rero uwo mwana nsubiye inyuma gato, se wiwe igihe yitaba Imana niwe mwana yari muri age de puberté. Yari umwana akunze kuza kwicara hampande ya se akamusomera Bibiliya, akamubwira, bakasoma Bible, bakayaga ku ijambo ry'Imana. Egome kuko yari muri secondaire ico gihe, yarashobora kuzana n'ivyigwa akamwicara hampande akamusiguza se, akamusigurira nubwo yari agwaye. Yarashobora kumusigurira kuko yarashobora kuba avuga. Yego nta bwenge yari yataye, naho yari agwaye yaramugaye gusa kubera bivuye mu ruti rw'umugongo. Ariko umwana barayaga, yarayaga n'abaje bose. Rero igihe se wiwe yitaba Imana, uwo mwana yaciye atangura kugira inyifato nshasha yo kutuguruka, yo gushaka kwigunga ahari, agashaka kutaja mu bandi, kutisanzura, akaguma ari wenyine. Kandi akagira niyo bwije agiye kuryama, nararomarka yuko agira ikintu c'ubwoba. Yaragira ubwoba, yarashobora kuja kuryama maze nk'amasaha 2 ukamubona arandamutse. Akarandamuka aza kubwira ngo mama, ngo umutima uri kuriruka. Tuti ukanzwe n'ibiki? Ariko yari ama manifestation avuye kukungene mu mubiri iwe vyariko birahinduka, twebwe tutabizi nka neza, tutabona n'ivyo ari vyo. Ariko uko nagenda muraba uko iminsi yagiye iragenda, ndabona ko hariho changement nini kuri we inyuma y'urupfu rwa se. Ngenda ndamubaza, tuyaga, nkamubaza ni kuki wewe udashaka kwegera abandi bana? Kuki utashaka kuyaga, utagomba kuvuga? Umwana akambarira ngo simfise ivyo mvuga. Niyo nyishu yacamo, ngo simfise ivyo mvuga. Yaranatwenga. Hanyuma biriko biraba gutyo, kumbe ni debut y'ihungabana muri we. Je rero ivyo nkagerageza mu buryo bwose kugira ngo ntibibandanye. Turamujana mu ma groupe de prière y'abandi ba jeune kugira ngo yuguruke, bikunde kwavuga. Akayajamwo, akavuga, bikaza buke buke. Ariko nyene hakagira ukuntu mu nyuma yagiye aragira akantu novuga ko kwiganza. Ako kantu ko kwiganza ariko finalement ntikariko kava kuri we nkuko twavyibaza, hari kubera iryo hungabana. Hanyuma kw'ishure aho yiga, ngira ngo imyaka 2 ya nyuma yayize, nama ndiko ndiruka kw'ishure kuvugana na préfet des études ingene bakwiriye kumutwara. Kuko imbere yuko nja ku mashure mbona ariko aragorana, ukugorana kwiwe yaraduka akavuga ngo ari muhira, akidoga
ari ku mugoroba hajya twicaye ngo je sinzosubira ku ishuri. Tuti kubera iki? Ngo je ngo barabaza mu ishuri ngo qui est le plus jeune de la classe. Bose ngo bagaca bavuga ngo ni Riki, bakasemerera Riki. Ivyo rero bigaca bimubabaza bikamurya mu mutwe kabisa. Uko aba yabivuze bukeye yaca asiba akamara nk'imisi 2 ataja ku ishuri. Kuko bivuga abivuye ku mutima ari serieux. Hanyuma jewe rero nabibona uko bukeye nkaba namaze kwirukanka kubwira préfet des études dufashanye. Burya umwana nari namaze imbere yo kuja ku mashure nsubiye inyuma gato nari narabibwiye nari nagiye kuraba umupsikologe turajanayo ndamubwira ukuntu umwana ameze inyifato yiwe yose. Gome umupsikologe aragira amateste yiwe akurikije ivyo yize ubuhinga bwiwe. Arambwira ati umwana aravye resultat arambara ati umwana yaragize ikibazo. Ati mwebwe hajya muba muri mu kiriyo yarabuze se, hariho ama evenema mabi yagiye mu mutwe. Ati aransigurira ati burya umutwe w'umuntu ugizwe na hemisphère zibiri, gauche na droite. Acambarira yuko hariho hemisphère jejwe kwakira n'iyindi jejwe kubika. Ati rero iyo ibika, ati haragera igihe kuri we bikagaruka muri phase départ. Ati bigarutse rero muri phase départ haba hariko haraba ikintu bita conflit psychique. Ati iyo conflit psychique iri kiraba, ati niho haho acaba agité akagira umwikomo mukamubona ashavura bivyarashika no kwanka kurya kanka kurya akanka gufungura imitsi kadarira. Ati iyo biriko birabuko, ati birashobora no gushikaho umwana ashobora kugira AVC. Ego amaze kumbwira rero ko bishobora gushika umwana agashobora kugira na AVC. Hanyuma yari umwana ico gihe vyaba biko birabuko n'itiro yararibura. Yarabura itiro akarara adasinziriye, ukarara umwumva ava muri chambre asohoka agenda agaruka ajya muri toilette akagaruka ataco agiye gukora. Hama rero arambwira ati mujane kwa muganga urondere. Ego ati ko bimeze uko ndamubona mujane kwa muganga ku mupsychiatre, mu neuropsychiatre. Ego ubwo rero nari naramujanye kwa muganga. Umuganga aramushira ku miti, aramushira ku miti. Yabanje kumushira ku miti y'ubwoko bumwe, hama bigenda birevuriwa neza. Twaramukurikirana hanyuma bigenda birevuriwa neza. Ariko inyuma y'amezi 2 ndamujana ndamusubiranye kwa muganga. Umuganga ararumarka yuko yakize, acaragabanya imiti arayimukurako imwe asigaza imiti 2. Iyo miti 2 ndabandanya ndayimuha nkuko yabimbwiye. Mbananice ndayimuha vyaraciyemo kandi vyongera birasubira inyuma. Ndasubira ndagenda ndabisigurira muganga. Muganga umuti yari yarakuyemo ugira 3 arawugarukana arawusubizamo arawugumako. Hanyuma rero mugabo awushizemwo birasubira kandi biramera neza. Harageze igihe rero iyo miti yose tuyihagarika sauf ubwoko bw'umuti umwe gusa. Muganga aradutegeka ko dutegezwa kumuha un comprimé le soir.
misi yose. Ubwo rero niwo muti yabandanije anywa misi yose. Yego. Uwo mwana rero ku bisanzwe yari umwana ari ngaha atekanye, aguma hamwe, ataco yonona, ataco yica, ari mu bandi aratera inkuru nk'abandi, afise ubwenge. Yego. Rero aho kw'ishure yiga, naragiye nyene préfet des études ndamubwira comportement yiwe yose arayimenya, hanyuma acakorana na délégué de la classe. Délégué nawe yari umwana mwiza, arabidufashamo. Bose barabimenya mu ishuri ikibazo afise, bamenya uko bamufata, icyo akunda bakakimufashamo, ico yanka baca bamureka. Yego, bamutunga uko. Yari n'umwana azi gukina basket, yarakiniye iryo shure aho yiga kuri Saint Luc, ari muri seconde, bararonka coupe. Bageze mu wanyuma ntiyakina, ariko yaraherekeza abagiye gukina. Ku buryo arangije ishure, ico gihe banamuhaye coupe, certificat d'honneur y'ishure, yuko yari yarakiniye ishure umwaka wo muri seconde, ishure rikaronka igikombe. N'uwo mwaka wa nyuma yarimwo, ishure ryaratahanye igikombe, niwe rero bagihaye ku munsi bariko baratanga amadiplome. Yego. Mama, kubura biragoye, ariko kandi no kubyara canke kurera biragoye. None uyo mwana mwebwe mwibaza ko yoba yaragiye kubera iki? Na cane cane ko ari ukuzimira kandi akaba atari umwana mutoyi twovuga ngo yarazimiye. Mwebwe mwibaza ko ikintu caba carateye iki kibazo coba ari giki? Ingingo nyamukuru yoba yarateye iki kibazo yoba ari iyahe? Uwo mwana tucumva inkuru ko mukuru wiwe bamugonze, hanyuma ku kagoroba nyene twe twaciye, hari umuntu yaje kuntora muhira amenyesha iyo nkuru nyene, hanyuma aranjana ku bitaro. Uwo mwana yari muhira, nari namusize muhira, mva muhira yamenye ko mukuru wiwe yamaze kwitaba Imana. Uvuye muhira yabimenye? Yego. Niwe mubwiye? Umuntu yaje kuntora muhira yabivuze yatanguye kubimbwirira ku telefone, ati umwana bamugonze. Abimbwiye ashitse muhira, ati ndaje kugutora. Aje kuntora ambarira ko turondera impuzu yo kumwambika. Ambwiye gutyo ndamubarira, ndamubaza ikibazo, ntimbwiza ukuri, umwana wanje yoba akiriho? Yoba akiriho? Aca yari umudamu avyibushe w'inzobe, kagira amaso manini, mbona amosozi ubwo nyene aramukorokanye, acamera nk'unyegeza mu maso hiwe. Nanje mba nabibonye. Ubwo nyene ngira urumva inkuru nk'iyo kudashobora kuyihanganira, nanje naciye nturikisha ndarira. Ndaturikisha ndarira, ndi ngaho muhira. Ndarira gose gose, amosozi ya mbere natanguye kuyasesera muhira. Hanyuma yaravyumvise rero ko yari muhira. Hanyuma twe turagenda kwa muganga. So mama, uyo mwanya ntiyaje ko kubaze ngo habaye iki kugira nawe ashobore kurira? Uwo mwanya kubera ko uwanterefonye yanterefonye mvuye kwarura indya ndazishize ku meza. Nari nje mva hanze, nari mvuye muri salon de coiffure twegeranye, nari mvuye gushiramo ikanta mu mutwe. Hanyuma ndaza ninjiye mu nzu, hari hakuzukuru turi kumwe, ndakabaza
ntibabahungu batashe. Ndamubajije uko nariko ndamubaza abo bana babiri b'inyuma. Hanyuma arambwira ngo ngo haje umwe ngo uwundi ntaraza. Ninde ataraza? Ati n'uwitwa uyu Armen uwo yitavye Imana niwe ataraza. Nti uyu mwana ko atahora aca mu mihana ashikanye amasaha atarataha bigenze gute? Numva binteye amakenga. Rero muri uwo mwanya niho nabaza akana nti wafunguye ngo yasi ndafungura. Nca njya kwarura indya. Muga ngiye kwarura ngenda umutima wanje uri kuriyumvira wa mwana Bobo. Twamusurinoma Bobo. Bobo azunguruka mu mutwe. Ndiko ndarura imfungurwa ndazizanye. Nzi ngo ngira nze gusangira n'umwana. Ntereka ku meza. Nteretse ku meza ku vy'ukuri mu mutwe ndahagarara ndaba isahani gutya. Ndiko ndaraba isahani ndavuga nti numva iciyumviro kiciye mu mutwe kivuga ngo ubwo Bobo niyoba yagize isanganya akabura umutabariza. Ico caranciye mu mutwe. Jewe rero kinciye mu mutwe nkihagaze ndiko ndaraba izo ndya ndahagarara mera nk'umumengo sinzi ikintu kimfashe. Mu nyuma ico ciyumviro casanga ndakivuze aho tuva. Ndakivuga natura narasohoye ijwi. Wa mwana wa muzukuru yari yicaye ariko araraba televiziyo. Jewe ndabivuga nyumva. Wa undi nawe wa nyuma yaravuye muri chambre afise indobo agiye kuvoma amazi hanze. Aranyumva nawe. Akiri karava muri koridoro nyene arenganye umuryango winjira muri koridoro aca arahagarara arandaba ingene mpejeje kuvuga ivyo mvuze. Aca ubwo nyene aca yumva telefone iriko irasona muri chambre. Aca arambwira ngo mama ngo hariho telefone yawe iriko irasona muri chambre. Wa mwana mutonyi aca agenda arirukanka kuyinzanira. Ayinzaniye ngize ndaraba umuntu ariko arampamagara ndamumenye. Ubu rero ndamwitavye ku telefone niho yaca ambwira ngo uri muhiraga mama Krista. Yanita mama Krista nije ndi muhira. Ngo nagomba ngo ufate taxi vyihuta. Ati uzanye impuzu yo kwambika Bobo ngo nukuri Bobo yagize accident. Bimwe nyene mpejeje kwatura kumbe haciye umwanya vyamaze kuba. Vyamaze kuba. Ubwo nyene wa mwana w'umuhungu arandaba mu maso. Bagonze umwana wanje ngo bamugonze. Nukuri ubwo nyene cansa nkumeze nk'utaye ubwenge mu mutwe ca ndahungabana gose. Ego ntivyabaye ivyoroshe muri mama wahuye n'ikibazo gikomeye nkaho urumva na reaction yagize ntayo washoboye kubona kubera mu uwo mwanya biba biboneka ko ucuta ubwenge ugata umutwe ukibagira. Naciye mera nk'ukumengo sinkanura. Numva mu mutwe mengo mu mutwe ncitse amazi. N'amazi ubwenge buragiye mbikijuju. Hanyuma ariko arambarira kuja kurondera impuzu z'umwana. Nsiga ntangura kwibaza kubera iki ambariye ko nzana impuzu imwe, impuzu yo kumwambika. Mbega ngira yakomeretse bisanzwe. Niko ndibaza muri jewe ngira yakomeretse bisanzwe impuzu irononekara ni canke yapfuye. Ibibazo biba ugwenda n'igihumbi muri jewe. Ego hanyuma nukuri wabaye umwanya mubi cyane. Nawe nyene uwo muntu ambarira gutyo haciye iminota mikenyi cyane aca arahindura hajya burya
kuza kuvuga inkuru mbi ntivyoroshe nawe nyene vyaramugoye murundi ndamutahura vyaramugoye cane kumbe yari mu nzira aza aca inyuma y'iminota mikenyi asubira gufata itelefone arampamagara ambwira ngo mama Krista ngo nturinde gufata taxi ngo je ndaje ngo ngeze aha kw'isoko mu Kamenge ngo ndi muri ambuteyage urumva nta minota yari haciye ahejeje ku telefone yari mu nzira aza reka tumbere iwanje nyene hanyuma nti mana yanje umwana wanje ati hari ikintu cabaye amaze kuba n'uyu muntu vyanse gusa ingene bivuga ku telefone nivyo naciye niyumvira muri jewe uko navyumvira niko vyabaye rero ashitse akambwira iyo nkuru mbi jewe nihaye iryosozi nihaye induru n'akamo mu cumba ndarira wa mwana je sinaravye reaction ziwe muri uwo mwanya oya ya ni kuvuga birumvikana umuntu wese iyo bamaze kubura umuntu arabitahura kandi nawe nyene nk'umuntu yari amaze kubura umuvyeyi akaba abuze n'uwo bivukana yaragize ihungabana biboneka kandi namwe ntimwari kuvyitaho kuko namwe mwaciye mugira uruhagarara n'ihungabana ko mirumva ico gihe nivyo nyene naringira mbandanye mvuga twaciye tuja mu kigandaro ikigandaro kiratangura guhera iyo tariki indwi ku kagoroba k'ijoro abantu baraduserutseko baza bariruka bumvise iyo nkuru mbi hari n'ababibonye ku marezo sosiyo nyene baca barabona ko bakwiriye kuza kubaza ivyabaye hanyuma turaja mu kigandaro hari kuwa Mungu kuwa mbere kuwa kabiri tugeze ku munsi ugira gatatu umwana ku maso namubona ameze neza kuwa mbere kuwa kabiri kuko iyo atameze neza twaramubona mu maso ingene ahinduka kuwa gatatu rero yaraje abantu bagiye mw'ijoro rya 4:30 nicaye ku gitanda araza mbona ashitse yicara hampande yanje arambwira ngo mama ngo jewe ngo sisinzira ngo maze imisi ntasinzira ngo sintora itiro ngo ndara ndiyumvira ngo namaze gusura kugira ivyiyumviro vyinshi kwa gatatu mw'ijoro ndamubwira ntiriki ndazi yuko ufise umutima woroshe nti uri umwana agira ibigumbagumba cyane ndamubwira nti tekana mwana tekana uyu mwana mukuru wawe twese twamukunda nawe ndazi twamukunda mugabo rero ivyabaye nta ruhara tubifisemo nawe we ntagufisemo nivyashitse tuvyakira uko vyabaye rero ni iminsi Imana yamutegekanirije yo kubaho ni iyi nyene none rero twemera tukavyakira uko ego kira muntu arafise igari rizomukura aha kw'isi ubuzima bw'umuntu burarangira rero tukwiriye kuvyakira mama mwe mwabimubwira mwavyakiriye canke kwari ukumuremesha nari maze gutangura gutekana cane ego nari ntanguye gutangura gutekana hanyuma umwana turiko turabiyaga uko aca arambwira ngo none ngo ngiye gusigara ngaha jenyene ndamubwira uzosigara ngaha wenyene gute ni jewe ndi ngaha mukuru wiwe ndamuvuga mukuru wawe ari ngaha Adiele naye ari ngaha ndadondagura bari muhira ntiyumva uzosigara uri wenyene gute mugabo uko kumbwira gutyo arafise igituma nuko ko narinda bafise ari batanu hariho generation ya mbere hakaba n'iya kabiri
we rero n'uwo Bakundana bakurikirana cane. bakundana kuko bari muri generasiyo yabo bonyene. Bari bashize hamwe, niwe bayaga iyo bateramye muhira, niwe bakomanta hamwe bariko bararaba amace kuri ntuzenye kuri televiziyo. Rero uko kumbwira ngo ngiye kuguma ngaje nyene, ngira ngo we nivyo reka araharura. hanyuma rero kwa gatatu, aho hari kwa gatatu mw'ijoro, ca ndamubwira nti reka ndagusengera. Ca ndamufata ku bitugu ndamusengera mu buryo bwose bushoboka, mpamagaza impwemu imutekanye muri we. Iryo joro aca arambwira, ndamusengeye arahava aravuga amen, ugenda uryama amahoro tekana. Hariho akanini ko gusinziriza nsanzwe mfise mu nzu, ndamubwira nti ndakaguhe unywa, aranyankira ngo ngo reka ngo ndanywa uwo nsanzwe mfata. Aca aragenda araryama. Bukeye kwa kane avyuka mbona afise mu maso hameze neza. Hanyuma bugorovye harya abantu baza ku kiriyo, je nagumye ndamushinze ijisho, naguma nza ndamuraba. Yari yicaye muri salon ari kumwe n'abana b'abajene, hariho umwana bariko barayaga. Uwo mwana bariko barayaga barayaza umwanya munini, yari umwana w'incuti w'urungano, niwe bagorobezanije. Nta bindi ngo bariko barayaga kuko naramuhamagaye ndamubaza ivyo bagorobeje bayaga, arambarira ko bariko bayaga ibintu vyo kurondera akazi ingene uwo mwana ariko aridebruya mu kurondera ukuntu ashobora kuronka ico akora. Hanyuma iryo joro ryo kwa kane yarafunguye neza hamwe n'abandi. Hageze kuja kuryama ndamubaza ko nomugurira jus ya apple, arakunda karya kaju ko mu macupa y'amaplastike ka pome, aragakunda cane. Ndamubaza bakuzanire jus ya apple, aranka ngo nanyoye iyindi y'ubundi bwoko. Hanyuma ndamureka ngo ndahaze, ugiye kuryama, ijoro ryiza. Aragenda araryama. Iryo joro bari baraye bafashe gahunda yo kuja kurondera impuzu bazokwambara kuri anterema. Anterema yari prevu lundi. Hanyuma umwana iryo joro nyene ryo kuwa kane, buca ari kuwa gatanu, nijoro ry'itariki 11 z'ukwa 12 rishira itariki 12. Iryo joro ntawuzi ngo yavyutse isaha izi n'izi, ntawuzi ngo yagiye yambaye uku. Twoba tukubesha, ego twoba tukubesha hamwe twokubwira ngo umwana yavuye muhira yambaye impuzu isa gutya, yagiye yambaye ikirato kimeze uku, canke agapira kasuku, canke yasohose isaha n'izi. Nukuri nta na kimwe tuzi. Mama, ntimwigeze mumenya ngo yasohotse sangapi? Nta n'umuntu yigeze amubona? Umuntu wa mbere yavyutse muhira yavyutse saa 11. Saa 11 niho yavyuka. Uwo muntu yavyutse saa 11 yavyutse afukama imbere y'igitanda asenga. Aramara iminota 20. Acaza muri salon kurondera amazi yo kunywa. Aje kurondera amazi yo kunywa, ico yaromartse ico yashoboye kubona, yabonye umuryango mukuru w'inzu wegetseko. Wari wuguruye wegetseko, atashikanyemo na poigne, wari wegetseko gusa. Uwo muntu aca yibaza ati hariho uwoba yamaze kuvyuka, kumbure yamaze gusohoka ari mu rupango inyuma. Abifata ibisanzwe, aca arisubirira mu cumba.
hariho n'uwundi yavyutse ategura umwana aja kw'ishure 5h30 1:30 yari yavyutse avyuka nawe ategura umwana aza muri salon hageze 6h 12:00 zibura iminota 10 asanga wa muryango wuguruye nawe abifata ibisanzwe aca yibaza ngo hariho umuntu yoba yuguruye hanyuma rero umwana araja kw'ishure baca hageze mu ma 12:30 niho je navyuka mvyutse ndiko ndaraba abantu bo mu nzu ndaromarka ko bose bamaze kuvyuka ngiye kuraba ndabona ko ntabonamwo Riki uwo mwana Riki yitwa Nitazirwe Riki Brel ndabona Riki ntamubona ndababaza Riki ari hehe Riki ko ntamubona baravuga ngo twe ntituzi ngo nta Riki ari ngaha ati ivyo vyose mu cumba ntawuriyo turafise n'agaselule de prière ndaja kuraba nsanga ntawuriyo ndabaza umukozi Riki yasohotse ngo yaje ntawe ndabona kuva mvyuka ntoya ntigenda ndabire kwibarabara aragenda kwibarabara areraguza kwibarabara ntiyamubona ariko aca aragenda ntimurabe mu studio ama studio y'ababanyi haruguru yacu hariho studio no hepfo arakunda kuja kwicara mu bandi ba jeune baraba ibintu mu mamashine bararaba amafilme bakaraba abaririmbyi arakunda abacuraranze rero aragenda muri ayo studio avuga ati studio yo haruguru bamaze kugurura ariko Riki si yari ati hepfo haracugaye Riki si hari numva binteye amakenga uwo munsi wo ku gatanu rero twirirwa tutabonye Riki mugabo turarindira midi tutireka midi ngira araza kuza gufungura midi iragera umwana ntiyaza gushika ku kagoroba rero haraje abantu kunsuhuza bo kwishengero iwacu abamama abo bamama baraje baca baradusengera turabana nabo baradusengera bahejeje jewe nca ndavuga nti jewe ntimufashe gusenga nije hariho umwana twavyutse tutabonye ingene yagiye ntituzi ukuntu yagiye urumva yaravyutse arugurura umuryango mukuru aragenda no kuri portaye arugurura kajya kajyango gatonya kandi ukuntu yasohotse kose yari umwana adakeneye ko hari umuntu amwumva ko agiye kuko yagiye ari afise ubwenge sinovuga ko ubwenge bwari bwakwana hamwe bavuga ngo umuntu ubwenge bwayobye yari gushobora kuvyumva ko ariko arasohoka kubita imiryango umuryango mukuru nari kuwumva nico gituma atawushikanyeko portaye rero umuryango wa portaye wowo kubera uri kure y'inzu ntitwashoboye kuvyumva yaruguruye neza buke buke aca arakuramo urufunguruzo no mu muryango mukuru arakuramo imfunguruzo araja kuzibika yarazibitse aho dusanzwe tuzibika yasohotse imfunguruzo zose yazikuyemo portaye rero kugira ngo yerekane ko hugaye ntihagire uwicura yuko aho hantu huguruye portaye akajyango ka portaye yaruguruye aragashikanako asohoka agenda yarashikanyeko mama mwari mu mubabaro ibihe bitoroshe ariko uyundi mwana nawe araza yongereza uyundi mubabaro none kuva agenda nta n'agakuru murumva nta n'abantu bibaraguza murashobora kumva bavuga ati twamubonye aha canke ati bimeze uku
kugira ngo basi kumbure umuntu agire icizere ko hari kizohava kivamo canke ko Imana izohava ikora ibitangaza, kubera ibi bintu si vya bose, si bose bokwakira iyi situation muriko muracamwo. Nk'umuvyeyi biragoye cane. Inkuru yiwe dufise uwo munsi wo kuwa gatanu tariki 12 abantu twagumye dufise icizere ko duhava tumubona ataha, atari abo bamama baje kuturaba bakabimenya, ubundi n'abaryango abaje ku kiriyo nibo babimenye ko umwana twamubuze, mugabo tucizera ko aho bugorobera tusubira kumubona. Ariko bukeye kuwa gatandatu mu gatondo mbonye umwana atatashe kuwa gatanu, navyutse ari jeje nyene ntangura kuvyandika 6h mu gatondo ka 12:00 ndavyandika ndashira ku ifoto ntangura gupublier, ndapublier ama groupe yose mfise egome mu telefone. Nta telefone we yarafise? Nta telefone yarafise, oya nta telefone yarafise egome. Hanyuma ndabikwiragiza n'abana baca baratangura barabikwiragiza. Dutangura gushakisha kuri uwa gatandatu. Uwa gatandatu hariho mushiki wiwe mukuru yafatanije n'umuntu w'umugenzi wiwe, barakwiragira mu ma prison ari ngaho i Bujumbura bamurondera, barakwiragira mu ma morgue yo ngaha i Bujumbura ku bitaro bikuru kuraba ko bazanye batamuzi yoba yapfuye, barabura kuri Prince Regent barabarabira muri registre barabura, nta muntu nk'uyo dufise ngaha. Hôpital Roi-Calede niho bameze babankiye, babwira yuko batari kumwe n'inzego z'umutekano bidakunda ko bashobora barataha. Batashe mu masaha 9 bahebuye. Bugorovye kuri uwo munsi wa gatandatu hari umudamu w'umubanyi yaje kundaba. Uwo mubanyi naheruka kumubona ku kiriyo umunsi ugira kabiri nabuze umwana, mugabo acaraza kuwa gatandatu kagoroba arambwira ati jewe burya ntiwasubiye kumbona mu kiriyo ngaha, nari nagize ikibazo, ati naragwaje umwana mu bitaro, nico gituma utasubiye kumbona, ati nari nsanze umwana mu bitaro, twavuyeyo uyu munsi mu gatondo kuri uwa gatandatu. Rero acamenya inkuru yuko nca ndamubwira nti jewe gwanyuzuriyeko na wa mwana w'inyuma yiwe twamubuze kuva ejo haheze, ngo mwamubuze? Twamubuze. Yumva biteye agahinda. Niko guca rero agenda muhira, atashe muhira iwe, hageze ko ataha abisubiramwo, ariko abiyagira uruvyaro rwiwe. Abana biwe n'abana burunganwe Rwariki. Ego harimo umusore babana mu myaka nariki. Uwo mwana wiwe rero yumvise nyina bivuga, aca aravuga ngo Riki bamubuze. Ati Riki, ati je Riki namubonye uno munsi kuwa gatandatu mu gatondo. Ati wewe wamubonye? Je namubonye. Ati gusa, ati jewe, ati namubonye hari 1:30. Ati wamubonye urihe? Jewe nuririye bisi ngo imbere ya PAF, kuri PAF. Turazi bisi je igahagarara kuri PAF hururuka umuntu umwe canke babiri. Ati jewe nuriye bisi ndayuririra kuri PAF,
ati uwo mwana Riki je naje mpagaze hejuru yiwe, ati yari yicaye muri hajya bus. hafi yego hafi y'umuryango wa bus. Ati bus yari jivahe mu Kamenge Kinama. Ati kandi ati nibaze yuko iyo bus kugira ngo abe yaje yicaye atategerezwa kuba yayuririye mu Kinama. Uwo mwana agenda yibaza mu mutima ati uwo mwana agiye hehe ko iwabo bafise ikiriyo, ati uyu mwana ariko ajahe. Uwo mwana rero aca ntibari barabagenzi ngo muvugisha bahora mubaze. bavugana bayaga, ariko kubera yaraje ahagaze ntiyashoboye kumuvugisha ijya stress y'uko ugenda abantu bahagaze Yego. hejuru y'abandi. Urumva ntabwo yamuvugishije, ahubwo yagiye ngo agenda aribaza ibibazo muri we. Bus irabajana ngo igeze hajya kuri Eglise Pentecote. Kuri Eglise Pentecote ku Ntahangwa, wa mwa Riki ngo arururuka ariko arururuka rero niho ngo uyo mwana yamubaza Riki bite, aturi ujahe. Aca amubwira ko atera, amwereka direction ijya ya Avenue de l'Imprimerie, nkujabuka uva kuri Pentecote uja kwija. Ati jewe nduza aho haruguru, niko ngo yamubwiye. Uwo mwana agenda yibaza ngo mbega yobagiye gusenga mu gatondo, yobagiye yibagije ati giye gusenga, mbega none asengera hehe muri kino gitondo ko ari gitondo ca samedi. Samedi ahenshi nta prière matinale ibihari. Aca aragenda arururuka ngo naho yamubonye. Uwo mwana ati jewe naramubonye, ati kuko ikibanza yari yicayemo nije naciye ndacicaramo. Niyo nkuru dufise yonyene kuvaho. Imisi 30 iraheze ariyo nkuru mufise ariyo yonyene. nkuru yonyene dufise. Hanyuma ivyo uko iminsi yagiye iragenda, tugenda turagirisha n'amatangazo. Twaragirishije amatangazo ku maradiyo 3 y'u Burundi, Bonesha no kuri Sanganiro. Hanyuma twaragiye kurondera turuguza dossier d'enquête mu gipolisi, tuvuga les circonstances umwana yagiyemwo. Tuti twe twibaza yuko yavuye mu nzu yajanywe n'akabonge, vyaranse ko yakira urupfu rwa mwene wabo. Gahinda karamwomoye, tukaguma twibaza tuti kumbure nitwaheza guhamba yahunze anterema ngira azogaruka. Ariko amaso asa n'ayaheze mu nzira. Ubu rero umwana gushikiye isaha ntituramubona. Egome mu nyuma zaho hari n'abigeze kutubwira ngo boba bamubonye ngo kuri Eglise Pentecote Gihosha. Aho mu Gihosha twararungitse abantu bagenda barirukanka kuraba, basanga siwe. Basanze ari uwundi mwana w'umuhungu afise ikibazo nyene co mu mutwe. Twasanze atari we. Hanyuma mu nyuma zaho turaronka telefone y'umuntu, umwana niwe yayironse, niwe bahamagaye. Ari muri uwo muntu yarahagaze i Nyanza-Lac. I Nyanza-Lac uwo muntu aramutelefona, aramwemeza ati jewe ndabonye ifoto bariko barazungurukisha ku ma WhatsApp, ati muriko murarondeza umwana, ati uwo mwana w'umusore, ati jewe namubonye. Ati wamubonye? Ati namubonye. Ati uwo mwana namubonye kuri parking y'i Nyanza-Lac. Ati je namubonye. Ati yari yambaye ibutura. Umwana ati turiko turamurondetse. Jewe ati yateye, aca musigurira ngo yateye agenda
ngo afata inzira igana ngo ahantu ngo kuri Bomberge. Sinzi iyo Bomberge iyo ariyo, sinzi ko ari ishengero, sinzi ko ari centre de santé, sinzi ivyo ari byo. Hanyuma aca aramwemeza ko yamubonye, ngo mbere rero ngo je twanaramukanije, ngo turavugana, ngo arambarira, ngo arambaza affichage, ki affichage cari kimanitse ahantu, ngo c'abaririmbyi bogiye kuririmba hariya anye le 25 décembre. Hanyuma ngo arambaza ngo uyu muririmbyi azozino, ngo izi tariki, umva le 25 ntiyari bwashike. Ngo je ngo twayaze, ngo ambaza ngo ikintu ngo ca tableau bamanitse ciki afishe, ngo c'ahantu jewe ngo hafi yaho nkorera. Hanyuma ngo arakimubaza, amubajije ategome uwo muririmbyi azozino ngo kuririmba ngo le 25. Hanyuma uwo muntu rega tutangura kwizera tuti nivyo. Uwo muntu atubwiye uko, ca turamubwira tuti ifoto yiwe wayibonye rero, dufashe bikwiragize mu magroupe aho uri, nimusura kumubona mumudufatire mu mugumi. Hanyuma hariho n'umuntu w'inshuti yari karakorera imakamba, ca ndabimubwiye aca arambwira ngo duhe iyo nimero de telefone. Turayimuha, tuyimuhaye uwo muntu w'inshuti ngira ngo haciyemo isaha imwe aba yamanutse ashika muri Nyanzarake. Aca arahamagara wa muntu yaturondera. Amuhamagaye barayaga, aramubaza neza ko yamubonye, aravyemeza cane, aravyemeza. Uwo muntu w'inshuti yaranamufashe n'amajwi. Jewe barayaga, aramubwira ati civrima, aramwereka no mu magroupe ngo ko yamaze gutangura kumupibliya mu magroupe yabo biri kumwe hajya Nyanzarake. Wa muntu w'inshuti rega aramwizera ati reka jewe vy'ukuri je ndiko ndaraba uwo muntu twayazi, nabonye umengo si muri babandi babesha, ati namwizeye kumengo inkuru ari karampa ko ari inkuru yo. Ati rero namusezeranije nti uramutse umubonye aho umufatira hose, aca amusigira kontakte ziwe, aca amuhamagara kuko we ariko akorera imakamba, ni hafi, ati cinca amanuka kumutora. Uwo muntu baherukanye ico gihe nta nkuru, ego ntiyasuye kutuhamagara ngo atubwire ati wa muntu burya namubonye canke sindasubira kumubona. Eka ntiyasuye guhamagara. Mama, dushaka kumenya uyu munsi mu muryango mumerewe gute? Mwarabuze umwana, mutanguye kwiyakira, uwundi nawe baragiye, ubu ibintu vyifashe gute? Muriko mubimanaginga gute? Ku vy'ukuri ntivyoroshe, ni ibintu vy'umubabaro cane gose, n'agahinda mu mutima. Ni hahandi nyene twaramenye Imana, egome buriya amajambo y'Imana araremesha umuntu, arahumuriza. Nimba ngishobora guhagarara, nimba ngishobora gutambuka nkumva ndafise inkomezi zo gushobora kuva no hasi, ntibisigura ko ntababaye. Narababaye, naragize agahinda cane, naraririye aho abantu batambona, n'ubu nkiyakorora aho batambona. Ni umubabaro cane, n'agahinda gose. Egome ivyago burya bishikiye umuntu ni nk'intambara umengo yamwadutseko. Ku vy'ukuri ni urugamba umuntu agerageza kugwana nago, agwana n'uwo mubabaro, akagwana n'ako gahinda mu rugo.
si coroshe kuba wari ufise ubona abana babiri b'abahungu mu nzu utakibabona kandi ari bo wahora wikora ko rimwe na rimwe bakakubera amaguru aho udashobora gushika canke aho utifuza gushika ukahabatuma. Ntivyoroshe na gato. Egome muri Bible Dawidi niwe yabaye mu ntambara nyinshi cane, yagera ahantu akiremesha yisunze Uhoraho. Ce nanje niremesha, ngerageza kwiremesha nisunze Imana, nisunze ico ijambo ry'Imana rivuga. Ico ijambo ry'Imana rivuga. Burya umuntu arabaho kw'isi akagira urugendo akaba kuri ino si, ivyago ntumenye ivyago muhura mu buzima bwawe, ariko muhuye navyo umenya uko wifata muri vyo. Rero nta kindi kigwanisho mfise atari ukwiremesha nisunze ijambo ry'Imana. Egome koko uwo mubabaro ntubura, urahaba, ariko ngerageza kuvyakira, ariko nukuri ntivyoroshe cane, ni ivyago bidasanzwe. Ego ni ivyago bidasanzwe cane, ukabura umwana uwundi nawe akaca umubura irengero, ukabaho utamubona, ugumana ibibazo vyinshi bitagira inyishu. Uribaza iyo arara, ukiyumvira ico yambaye, ukiyumvira mbega arara kwande, ariko mbega canke ntiyoba yarapfuye, ntiyoba yarapfuye akagwa ku gahinga aho tutamubona, mbega yariyahuye, yagiye kwita mu ruzi, yitaye muri Tanganyika, ibikoko vyaramuriye. Urumva uriha ibibazo vyinshi muri wewe udafitiye inyishu, ari navyo bigaruka kuguteza kumva umubabaro cane muri wewe. Muri wewe umubabaro udasanzwe, ariko muri ivyo vyose hari ijambo ry'Imana riri muri Yobu, ngira ni mu gice ca 41 umurongo wa 11, haravuga ngo mbega ninde yagize ico ampa kugira ngo nshobore kugira ico ndamukorera, ngo ibiri munsi y'ijuru vyose ni vyiwe. Twovyara tugaheka, abana turonka n'Uhoraho, niwe aba yarabaduhaye, turarera tugakuza. Ntubuzi kuzosohora canke utazosohora, ariko Imana aho ishakiye iratwara uyu kano buriya, igihe kigeze akagenda. Rero muri ivyo vyose mvuga nti Imana niyo iduha, iraduha ikatwaka itatugishije n'inama. Ego, ariko muri vyose iguma yitwa Imana. Gusa twebwe nk'abana twambaye umubiri biragaruka bikatunyoha mu mitima, yegome bikaduteza kubabara cane, umubabaro udasanzwe. Yegome niho mubona ko hari n'igihe hari nabo bishika bagasara, bakagwara ibisazi, bakagwara indwara z'amanere. Jewe naratahuye uko umuntu ashobora kugwara mu mutwe, narabitahuye vyoroshe. Ego cane. Kandi mama, ata kintu turasaba abantu hamwe vyoshika nkariki akaba ari kararaba kino kiganiro, twashaka tubasabe nk'umuvyeyi wiwe nigiki mwomubwira hamwe yokira. Jewe nk'umuvyeyi ndamubwira ahari hose
akaba yoba ariko aranyumva natahe mu rugo umuryango jewe umuvyeyi ndacamukunda uko ari kose ndacamukunda ntiyagiye ngo nuko tumwanka ntiyagiye ngo nuko hari uwamutoteza mu rugo eka nta n'umwe yamutoteza nta wamurya urwara turacamukunda na bugingo n'ubu n'abavukanyi biwe ukumva baye nabo niko bababaye barahungabanye cane turacamukunda turifuza ko yotahuka mu rugo n'uwoba amufise yaramubonye ari wamutunze ku vy'ukuri natuzanira uwo mwana natuzanira uwo mwana kugira ngo imitima yacu ireme tumubone ko akiriho ego Riki nawewe nizere n'ukuri nyamba waravye kino kiganiro urabe utahe mama ararushe umuryango urarushe inshuti zirarushe kuba batazi iyo uri ego urababaye ariko uri kumwe n'umuryango worema gusumba uko wagiye kwigunga canke uko wagiye ahantu hawe nyene ugerageze nawe ukaraba iki kiganiro ufashe umuryango utahe hanyuma abantu namwe amafoto nayamubona umuntu yobona ari kweri agerageze yemforme umuryango kuko ni nimero turaza kuzitanga ngaha imbere mugerageze mufashe iyi famiye kuko irarushe cane iri mu kigeragezo sinzi uko twokivuga mama gira ico usavye abantu nawe ndasavye abo baba bakurikira kino kiganiro abacumvise uyu mwana Ricky Brel yagiye atari uko atabwenge afise yagiye afise ubwenge uwo mubona wese ndamusavye yuko aho yomubona hose yomuhagarika akamuramutsa akamuyagisha hakamubaza ikibazo yoba afise hanyuma kandi agatako akamutuzanira amutoye akamutuzanira akamudushikanira yoba akoze cane nico kintu nyamukuru twe dusaba niyo dusenga dusaba Imana ko dukeneye gusubira kubona Ricky mu rugo yarumugisha ku muryango wacu uko ari kose nta bumuga bwa cane twovuga ngo yarafise butuma tuvuga ngo kuba atuvuyemwo ngo araturuhishije ngo turaruhutse haba namba egome kuko burya umwana uko ari kose ari kimuga uko ari kimuga uko ari kose ku muvyeyi wiwe ku muryango wiwe aguma yitwa umwana mu rugo ntitwifuza ko Ricky twomubura kuko Ricky yarafise ubwenge yari umwana natuma no kuri banke namutuma akagenda akarotira amahera akayanzanira akayanshikanira nta gikorwa na kimwe Ricky atashobora gukora yari umumaro cane egome twosaba yuko uwo mutubonera wese yomutugarurira mu rugo iwacu tukongera kumubona egome nta kindi cifuzo muri kano kanya twotanga atari cyo gusaba ko umuvyeyi wese yomwibuka ko aho yomubona hose eka n'uwo bamufise namutuzanire kuko twebwe turi mu gahinda kadasanzwe aho twibaza ico turi bukore ukwezi kurarenze tukibaza mbega tuvuge ngo tugira tumuce ku mazi tutumvise utubwira ngo yarapfuye yabonye umurambo wiwe hanaka eka urumva turakeneye kumubona turabakeneye kumubona hakaba hari n'uwo bafise n'inkuru yoba ivuga yuko uwo mwana atakiriho yoba yaragandaguwe
kuko navyo nyene birashoboka ni ukuri aradushikira abitubwire yobakoze cane. Mama birumvikana, reka rero tubaze nyamba mufise nk'amanimero abo batorako WhatsApp apel sanzwe kugira ngo nkuko mubivuze uworonka inkuru canke uworonka amakuru ahagije pana barya bataba bari sure. Ndasavye umuntu azotelefona azoba ari sure, nubwo ubona umuntu bagomba gusa utari sure, iyo nkuru ntuzuyitange, ahubwo uzotanga inkuru ari uko watohoje wabonye ati uyu muntu nujya kweri bavuga canke nyambo wari usanzwe umuzi nkuko yabivuze n'uwo bazagakuru ko yoba yarapfuye, nawe nyene yobishikiriza kugira ngo famiye ireme canke mushingurane iteka. Inimero ziwanje WhatsApp ni 79 480 748. Izindi ni 61 ubusa 90 987. Izo ni ziwanje. Hanyuma hariho iz'umwana yitwa Mugisha Krista ni 71 74 73 66. Izo ni nimero ziwe za WhatsApp. Izindi nimero ziwe ni 62 66 81 97. Nizo. Yego. Murakoze cyane. Yego me. Reka mbanze nshimire mwebwe mwashimye kuduha kino kiganiro kugira ngo dushobore kurangisha biciye kuri iyi mbonesha kure yanyu. Nkakengurukira cyane umuvyeyi yitwa Ange Akintije. Niwe muvyeyi yatanguye kubanguka bwa mbere kuza gutabara acyumva inkuru yabaye. Ndamushimiye cyane gose ahari yumve ko ndamukengurukira gose. Nkagaruka nkashimira cyane inshuti abagenzi batubaye hafi muri ibi bihe bikomeye bidasanzwe twaciyemo. Vy'ukuri baraturavye baraje abari hafi barabangutse baraza. Egome baraturaba mu gihe twari tugandaye. Egome baratuba hafi bidasanzwe, haba abo kwishengero dusengerako, haba abo tuhuriye hamwe mu maserire de prière atandukanye. Twarababonye badutabara, twarababonye baduherekeza gufuba uwacu. Egome baraturemesheje kandi baranadusengeye cyane. N'ubu hakiriho n'abakiriko baradusengera. Hariho n'abafashe kugira icyo bita chaîne de prière kubw'iki kibazo. Turabashimiye cyane. Turazi ko bariko baraduteramira. Imana yo mwijuru irabe ivyo bikorwa byose bitandukanye bagiye baradukorera. N'ubu bakiriko ntacyo umuntu akorera ngaha munsi y'izuba atazogihemberwa imbere y'Imana. Nukuri Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Baratubereye umugisha cyane. Inshuti, abagenzi, ababanyi, nukuri twarababonye. Data wo mwijuru abahezagire cyane, ahezagire ibikorwa byabo, ahezagire imiryango yabo, bose ababe hafi muri byose. Yego niryo jambo nosozererako. Mama murakoze cyane. Reka dusabe Imana ko yobaba hafi ikabandanya ibaremesha. Kandi reka dusabe abasenga ko bo baba hafi bakabandanya babasengera. Bantu mudukurikirana musengera umuryango
ni umuryango wa Media of People, ni umuryango wanyu, ni inshuti n'abagenzi. Murumva iki gikomere ko kiba kibabaje kandi ko kiba kigoye gukira. Twobasaba rero ko abasenga musengera umuryango, kandi abashikana ubutumwa kure ko mushikana ubu butumwa kure. Iyi ni intahe ibabaje, ariko twashaka kuzobona intahe iza ivuga ati ubu umuryango urakenguruka, urishima, twararonse umuntu wacu w'agaciro twari twabuze. Mugire aho muba mubahwe.